Kiriku na Safi kameme vuga Kiriku kwanza. Ja muri misi kuko Kiriku n'umwana. I guess my people shabo journalist Elise Scan wa undi nyene Mr Mburumbonye adahengesha nakubazanira ibintu bimeze neza ibintu biri proud ibintu biri courage. Yes bandanye dukurikirana muri kino kiganiro cacu ubone byinshi utaruzi umenye byinshi utaruzi kuri Kajisho le comédien. Dore ngena seka dore umwana tutaramenya isura dore umwana vyimba ku mupira wa desa Petit ya mbona mboko na mivimbo sana reka mvyimbe mani nta bundi buzima yo unajiona wendo we jewe ni jewe wowe ni wewe umvise abandi ni fake tani cyo mazo kuri konti ufise amahera ngana gute jewe sinokubesha kweri ntayo mfise gusa ndafise icyo mazi wowe ndafise icyo mazi umazi ki wowe icyo mazi abafana bonyene barakwibarira icyo mazi icyo maze je namambona ari gugutuka gusa uri umuhimbi ushaka kudugira ku bantu nkande wewe so man imivumo y'abantu siyo yotuma umuntu acika intege canke ibitutsi by'abantu sivyo byotuma umuntu acika intege ahubwo niyo wumva cagitutsi niyo wumva wambwawe wamushenze wamuhimbire wamavyiwe uzokomereze kw'ivyo nyene kubera nta uzomenya kuzobimbwa cyangwa uzobamavyi cyangwa uzobiki yani twese nituzi yo tuko turaje. Okay none wewe kuba waraje mw'ijya style waje guhindura iki mu muziki wacu ndundi je cyo mbona no naje guhindura hari abastare beshi ngaha babarundi novuga ko bakora nk'ibintu bitajanye ntibijanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi bakora ibintu bitajanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi okay ngoma ndakoze gatonya itandukaniro rya Kiriku na Safi nijya Kiriku na Safi kameme vuga Kiriku kwanza. Hello guys, mumeze gute mumeze neza bakunzi ba Blessing Talk TV muraho murakomeye ni umuhungu wanyu Akim Smith twashaka kubatumirira kuza kuraba ibiganiro bitandukanye bica kuri Blessing Talk TV. Hari n'ikindi gikorwa gishasha turiko turategura vuba cyane kirabageraho vuba kandi cyane cyitwa umugabo wanje ni filme nziza shasha iteguye neza ubuhinga bushasha kandi bugezweho twashaka rero kubatumirira mube murakora sabone musharinga icuti zanyu musharinga abakunzi banyu musharinga abavyeyi banyu kugira ngo ibintu bigende neza hama vuba cyane gose turaba tamwo ico gikorwa ciao muri misi kuko Kiriku n'umwana kuri Safi yaramutanze muri game ni umwana kandi baramutanze muri game ariko ugiye uraraba ibikorwa vyo muri imisi nawe wenyene uravyibwira ati burya umustare n'uyu Kiriku niwe muntu novuga ari karite mw'imisi kameme bashobora kuvuga ati ngo Kiriku ntubaho ntugirane azobaho azoguma baho nyene nka Kiriku kurarera iyo maske plus no Jem vraiment mpava nija muri cameraman uzimye kamera ntibishoboka kweri kuri maske ntibishoboka nta muntu ashobora kwiyambura isura ntawe urashobora kwiyambura iyo sura yawe Imana yakurema amace sagute ne umva nanje no chansa gute ujusa nuwo nyene dukeneye kuko muri commentaire nyinshi namambona ati amburugo runtu rega bras no vuga tukubona isura Imana yamuhaye cereka ngumana isura yiwanje nyinyene so guys jene winamaze gutahura impamvu adakura mafi nukuri kubana baca bakuyobega Krezo sose nino nindira rica gutora kwa ivyo je ndabizi sinsa nabi fisi isura nziza yego isura yanje ni nyene ntayindi none bijya bintu wamuvuga biratemeza neza yuko wowe uri mu rukundo wewe jewe yego yes oh my god kundo ndarurimwo ariko novuga katari si vyadanje sana ni ibintu nyene biri simple okay reka Kajisho hagira ikintu wotanze ku manuro canke si ikintu wokebuye ku basani bacu b'u Burundi nkuko twamaze kubona nk'umucunguzi wacu waje wizanye wikarishije nkuko mengo bras byo turayimenyere bademana barasaze baja fa demonster barasara nawe uzobakurikira nkabo icyo mbona je notanga ku bastare bose babarundi eka mbere n'abandi nuko
shobora kubaha intege mvuga ati nimukore gushobora murashoboye ariko za muharaba mujabuka nyene muzana utuntu twa hanze nyene tuvuga ati ko dukurikirana Safi kiriku mbe wewe waragiye kuri stade ryari ya nta bintu wabonye ya reka mbaze kwanza gatonya ngaho ya hari umuntu yigeze gupostinga avuga ati ngo Safi ngo none we kuba waragiye muri ijya nyimba ni Afri Award Film Award Film Award ya Shavuga ati none wowe hajya wagiye ujanye indirimbo yahe ko zose ari vurugu nawe ucuvyiyumvira nyene indirimbo yagiye ajanye ni yihe yagiye atwende kirisase aha nihe narahaniye yaragiyeyo aha nihe bro tuza rero gatonya bro ya icyahe ikintu wowe hano mu muziki ndundi wowe ikintu nanka ikintu wohanura wowe uzukebura muziki ndundi gitapanze neza we ikinoza hano nuko bo kwiga ama creation nk'ayabandi ya bakiga no kuza baravuga ibintu bijanye nyene n'igihugu cacu barimba n'indirimbo zirimo guhanura akirisese c'est quoi kirisese c'est quoi unataka umeingie sasa biwana urujya n'ururimi rwahe petit anihe urazikido majako betina ndabakoma jewe bombo crack yes nongera ndabashimira cyane kuba dukwikanye guhera ku ntango shika ku iherezo yari journalist Elise Scan kama Dax cyangine fake kuri kamamata ati kumenandi na kajisho yakometse umwana tutaramenye isura ariko umwanya n'umwanya bro wenda kuvumbura bishoboka yes akajambo kanyuma rero ku bakunzi bacu kugira ngo ibintu bigende neza wongera wifuriza Blessing Talk TV ukana subscribe share na comment kugira ngo ibintu bibandanye kuba fresh kajambo je novuga noherezako nuko novuga abafana ba Blessing Talk TV mukomereza aho guma mubakurikirana mbere n'abandi mubabwire ko ari kibikorwa bishyashya kandi bikaze bimeze neza mumwibukana kajisho comedy ntibakubona yes utangiraho no kubasezera uvuga ati bye